ikaze abakunzi ba Rukumedia, ikaze abakunzi b'ibiganiro bitandukanye mushikiriza nimba shakure yacu kandi ari nayo yanya Rukumedia cyane cyane mu abakunzi b'ibiganiro by'inkino no mu biganiro ca Rock Sports ku munsi wa kane ibiganiro tuje kubashikiriza no vuga ngo ibijanye na basketball ni playoffs ziza gutangura kuri uyu wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana nkuko twama tubikora. Twabikoze mbere ko saison hegirere itangura, twabikoze mbere ko phase retour ya saison hegirere itangura kugendera imigwi yatukara bingene iri kuritegurira inkino zitandukanye. Uno munsi mu kiganiro ca midweek twaje kuba tugendera imigwi itandukanye ine iri muri playoffs, turabe ingene iri kuritegurira zino nkino za playoffs, abakinyi baje kuba abongeramwo mbega amenyereza biteguye gute n'ayandi makuru atandukanye ariko aravugwa mu migwi ndetse no muri playoffs. Mu kiganiro cy'uno munsi rero nkuko mubibona turi kwijabe umuguru nani bakoragira entraînement, niho twaje kuba tugendera no munsi naho tuko tubashikiriza kino kiganiro kuri tele yo kwijabe. Tuvuye mu hano kwijabe tubaza guca kuri Tante umugwi wa Dinamo usanzwe ukorera imyimenyerezo, umugwi wa Tigers kuri haya kumugumya ndetse n'umugwi wa Kiana kuri Parquet. Niyo migwi tuzogendera no munsi atubereka ingene iriko iritegura muri kino kiganiro ca midweek. Reka tubanze tumire amate gato ce tugaruka n'idendo kiganiro cacu. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wofise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye, ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazanye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli. Uti none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warusha. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze ko tugaruka hano mu kiganiro cyacu ca midweek cyo kuno munsi. Reka namaze kubabwira ko tuko tukibashikiriza turi kuri terrain yo mwijabe mubana abakinyi nari bari mu myimenyerezo. Twamaze kuba turi hano rero tugaruke mu idendo ry'iganiro cyacu, duhere hano kwitaye hano kwijabe nyene, duhere mu mugwi w'urunani. Nibaza ko mwaje kwa mubona abakinyi baje kuba bongeramwo muri playoffs. Umugwi w'urunani waje gukina saison hegirere bafise aba étranger canke abanyamahanga bagera kuri batatu, harimo uwitwa Jire Lipia yavuye mu Gwaremesha, harimo Boringo ndetse na Mamadou. N'abakinyi batatu baje kuba bakinisha saison hegirere, ariko baje kuba bongeramwo babiri, umunyamari yitwa Kuribari ndetse n'umunyamerika Petit Perry Parish. Muramuzi yari hano mu mwaka uheze muri playoffs, yaje kubagira prestation nziza cyane mu urunani. Nibaza ko n'abakinyi baje kuba bongeramwo ariko byinshi. Eka twumvirize coach Elvis Akizimana Agafisi atuganiriye uko umugwi w'urunani witeguye. Twakora mukiki ndabaramukije nanje mutubwingere muko mategura muri rusangi playoffs hano mu runani. Bon two dutegura playoff kora tuzi ko ari competition ikomeye gusumba saison yagiye, donc two turaraba ingufu zacu cyane cyane uko turakorera na faiblesse zacu gatoya mugabo mais aussi adversaire wacu turamuzi niwe twahereje ko la saison régulière, donc turazi ibyo yazanye, turazi ibyo yakinye muri saison régulière, abo yazanye twarababonye bamwe turabazi ngene bakina. Tuzogereza kwiyajuza par rapport à ça, mais aussi tuzane indi sura shasha itandukanye niyo babonye muri saison régulière. Saison régulière na playoffs turetse kote y'amahokituma nubwo budasa hagati ya saison régulière gukina saison régulière ukina playoffs, wowe nk'umukoci kuvuga kesho neza. Bon je kuri jewe saison régulière kenshi ni uba ari mu byama essai erreur, donc uragerageza kugira amanuzi atandukanye, stratégie zitandukanye, kugerageza kwa deja na equipe samwe, ukina samedi na Dinamo, ugakina dimanche remesha, l'autre semaine ugakina, donc ugenda urahindagura mugabo série ya playoff ni imwe namvuga ni jeu d'échec, ni série ya match akurikirana ukana adversaire wawe nyene, hama uco ukora ugerageza gukinira ku bwenge muri sense yuko ni kujya bavuga échec nyene pion, ugenda urasuguma buhoro buhoro, uramuha pion kugira ngo urabe nyene akina, ubonye umunani ukayigarukana nawe kiyajusta par rapport à ça. Hama surtout yuko unya twasanze playoff
ariyo itanga umushampion w'igihugu aho bitandukanye na saison régulière. Saison régulière ni classement mugabo playoff urazi yuko niyo idetermina le champion w'igihugu. Rero urumva yuko nantuze kiba nini na turamutegerezwa gushira nguvu zose zishoboka. Ego turavye mu adversaire wanyu muri demi finale ni Kerne niyo mwahereje ko match ya nyuma muri saison régulière. Tkuvuga ko ari match isa niyoroshe par rapport ya match ari makinye na Kerne nyene. Est-ce que byo bitangishije yuko runani ruzogenda ari match facile muri demi finale? Pas du tout, nishobora kuba facile kubera bon oya twebwe ubwa mbere na mbere Kerne tugikina Fazale on a été surpris kubera twabonye equipe yindi sara twiteze. Twabonye abantu babizi bakomeye hama tout au long de la saison turabona yuko bagiye barakomera. Donc nibaza yuko match ya phase retour twaje twiteguye cyane kuba twana ko si equipe ko twari tuyizi. Yaratweretse isura yayo. Donc twaje twiteguye, c'est vrai hari ama element twari tubuze mugabo on a essayé gukombra ama vide yabo, turarondera ama formula ashobora gukora kugira ngo tubatsinde. Ubu rero nabo nibaza yuko izi match ziri twakinye muri saison régulière babonye aho twabarushirije. Bazogereza kwiajusta, siri twabazanye n'andi ma element mashasha bongeyemo. Mugabo natwebwe nibaza yuko ivyo tuzogira bazoba surprise n'ibindi bintu tuzobahindura ivyo twari tumaze kwakinira. Twango cyo tuba ijya carte nyene mugabo turashobora kuba dufite indi carte ishobora guhindura ibyo twari twakoze muri les deux matchs za saison régulière. Uno musi turabona ku munsi wa mbere mwararoshije abakinyi babiri kuri Bari na Petit Pen mugani baraza muri entraînement babazoshika ryari? Bazoshika ejo n'abantu tumaze igihe kinini tuvugana jewe ababwiye ingene dukina ndabarukira byinshi dusanzwe dukinako nka Petit Paris waramenyereye ngaha anye yanavyifuza gusubira gukina kuri Bari nawe afite style doje nkunda kandi mbona yuko mengira ashobora gukora n'ivyo twe dukina ngaha surtout ko ari umuntu ashobora gukina attaque na défense, ça c'est important kubera niyo sura ashaka kugira ubu bazanye abakinyi babiri bonyene muri abaye étranger. Yego undi nawe yarasanzwe ahari mujya mu jeune mwabonye David byasanzwe ari no kuri liste kuva tugitangwa ntuze. Donc wowe n'umwana wo ngaha ni wiwacu juste gusa ko ari yaje ngaha ayo twatsi nawe turashaka kumwongeramo ko turazi cyo shobora kutuzanira ni hafora canke nuko wamara muduza gusa tuzobona ariko arakina pe. Yego azukina n'ama match tushaka kuzomusha mu match kwa dusaba abakinyi benshi tuzogenda turaramye tuba turagira ajustement match turavye ivyo dukeneye kuri iyo match ya abafana b'Urunani akaja mu wabyana kare. Abafana barabizi yuko turabakunda kandi dufise objectif yo kubaryohera. Tuzogerageza gukora ivyo dushoboye kubera turazi ko bamenye nyuma y'iwacu. Tuzogerageza gukora ivyo dushoboye kugira ngo ntitubamaramaze umve ko bari fiana ya equipe y'iwabo. Baze kudushigikira cyane ku byinshi atuzokora ivyo dushoboye kugira ngo baryoherwe. Turagushimiye cyane. Ndabashimiye nanje murakoze. Katuve kujya dusimbire kuri Entente Sportive ni hariya umugwi wa Dinamo ukorera imyimenyerezo. Mu mugwi wa Dinamo naho nyene imyiteguro ni myinshi. Mu mugwi wa Dinamo twabonye bakirije aba étranger canke abanyamahanga bagera kuri babiri muri saison régulière, ariko cyane ni Tametongo twabonye muri saison régulière cyane witwa Sanya yaje kuza mu nkino za nyuma za saison régulière na Cuma Toto yarasanzwe ari ku rutonde mugabo atigeza kino urukino na rumwe muri saison régulière. Muri playoffs mu mugwi wa Dinamo warongeyemo abakinyi bagera kuri babiri witwa Baji ndetse n'uwitwa Ndiaye, bose nabo mu gihugu ca Senegal. Urabona ko igihugu ca Senegal abakinyi mu gihugu ca Senegal bakaronka isoko ku rugero runini hano mu Burundi. No muri Kerne turazi ko harimo umukinyi w'umusenegale witwa Sanya. Mu Runani harimo Mamadou twamaze ko tumuvuga umusenegale. Urabona ko abasenegale muri Tigers harimo umusenegale nyine tumaze kumushikira witwa Mohamed Doumbouya umukinyi wa kera w'Urunani. Umva ko abasenegale bakaronka isoko ku rugero runini. Muri Dinamo hariyo abasenegale bashika kuri babiri baje ko bazana Ndiaye ndetse na Ibu Baji wowe sanzwe kina yahora kina ihiganwa ryo mu gihugu ca Espagne. Uno musero reka twumvirize Jolis Ndumutima sanzwe amenyereza uno mugwi wa Dinamo. Ikindi nuko twovuga nuko mu mwaka wese twaje ko tubona umugwi wa Dinamo ndetse n'umugwi w'Urunani bose barafise abamenyereza b'abazungu. Mu Runani hariyo umu Espanyol, mu mugwi wa Dinamo harimo Julien Chenyo ava mu gihugu cy'Ubufaransa n'abanyereza babiri. No musikiboneka nuko Elvis Akizimana azo ari ku ntebe y'Urunani nk'umucoach principal nk'uko byagenze muri saison régulière, ndetse na Jolis Ndumutima nawe nyine azo ari entraîneur principal w'umugwi wa Dinamo. Na reka twumvirize Jolis Ndumutima aze kuba atubwira uko imyiteguro iri kuragenda mu mugwi wa Dinamo. Turakora mu kiki yabu cyane. Ego mashaka kutubwira ngene muri ko mategura playoffs muri Dinamo.
de la même façon nkuko tumaze imyaka tuyitegura ego murabizi ko ariyo objectif ariyo ya mbere pour le club Dynamo. Nibaza yuko twaravye par rapport à la saison régulière ko nayo nyene c'est ni kindi kintu naco nyene tugwanira kiya kibanza ca mbere. Nibaza yuko turagerageza turabe dukosore ko bitageze neza muri saison régulière kugira dushobore kwaborda neza les playoffs. Hasigaye iminsi mikeya uno musi mugwa Tigers mwakinye faza na faza retour mwarabonye ingene ukina nibaza ko mwarabonye n'amarokitima baje kuba bagira mu kuranforsa effectif yabo. Yego. Nibaza ko muzogana kwa fronta Tigers muri favori nko muri saison régulière. Bon no muri saison régulière ni twari favori. Yamwe nyene urumva twarakoresheje ingufu zacu hanyuma turategura kuvyo tubona bitari ko biragenda neza mu match. Si Tigers yonyene yo yarashoboye kugerageza kutugora hariho n'izindi zatugoye mugabo urumva ku munsi ko turakosora. So nkuko mbajije kuba favori sinibaza yuko twaba turi favori ngira ariko yari ico kibanza ca mbere naho bizwa ko ara bakane mugabo ama playoffs nibaza yuko atari muri favori. C'est un club yakiye neza saison régulière phase retour hanyuma bakabagize n'amarokru meza umukinyi yitwa Dumbi twari tuzi yigeze guca mu runani yagize prestation nziza no mugwi ya UGB un excellent joueur bara recruté Ametowe umuntu ari kuri prétendant MVP muri Ligue rwandaise nibaza yuko quand même bazoza ku renforcer ingufu zari ziriho ubuco dushoboye gukora ko urumva ari abajoueur nka Ametowe yaci atari bwace ngaha turamuscoutinga umuntu aguma araba ama match yakinye kugira dushobore kumutegura. So nibaza yuko saya match zo biryoshe cyane gose saya match zo ibereye ijisho nibaza yuko tuzogerageza tutegura ivyo dushobora hanyuma turabe yuko dushobora kubatsinda. Ego nibaza ko murafise droit yo kongeramo abatranje babiri uwo mwari mufise. Ego nibaza ko nda equipe twabonye atabatranje benshi yakoresheje muri saison régulière utubwira abatranje mufise muri Dynamo no musi muri playoffs. Ego twebwe ikintu miso tugikora uko umwanya ubidusaba twebwe bwa mbere twari dufise ariyo ni objectif twari twihaye muri phase aller hanyuma turashobora kuyirangura hanyuma phase retour cyo kimwe twe cyambere ni twahurumbira aba étranger kwera byarigeze kudukora ko mu kantu gatonya no bivuga techniquement naho twatsinze playoff la fois passée y'umwaka uheze hariho ama poster mwamwe wasanga ari umuloko akinye umwanya munini donc ivyo byose twarabonye ama erreur twavuga ati muri saison régulière reka izo poste zimwe tubanze tuzikomeze. Par exemple ndashobora kugwa nka un exemple kuri Kongoro warabonye yuko last year yakina pratiquement 30-35 minutes kwa no mu interior wenyine umuroko twari dufise kandi ko rajya amaruze adusaba yuko ategeza ko harimo amaroko babiri ivyo byose turabitegura twavuga ati katubanze dukomeze un autre intérieur kuri poste bas muri saison régulière hanyuma turabe yuko mu playoff tuzogerageza kuzana aba étranger baza gukomeza hano. So ndabivuze vaguement mugabo hari amantu ya twama tugerageza gukwirikiza nico gituma tutahurumbira cyane kuzana aba étranger muri playoffs twavuga ati reka tubanze dukoresha abaroko dufise bwa nabo nyene baronke experience kubera tuzobakenera muri playoffs. Ubu rero ni phase yo kuri biya bibanza twari dufise twebwe bibiri twaciye tuzana de nouveaux recrues barashitse bose abajoueurs babiri bava muri Senegal umwe yitwa Badji yarakinye muri championnat muri Espagne hanyuma n'uyindi yitwa Batubwiye nawe nyene yageze gukina muri championnat muri Senegal mugabo yari yevoriwa muri Maroc n'abakinyi twaravye n'amakalibre amenyereye aya ma système yo ngaha kugira bashobore kuza biyabituye facilement kuko turamaze kubica mu imyaho ugasanga urazanye umujure w'izino ukadusanga bwa ma condition mu permita ivyo twagiye turabiraba. So barashitse nibaza yuko bazodufasha mu vyo tubarindiriyeko. Ego mwamufise ibibanza bibiri muga muri bitatu mwari musanganywe harimo Cuma Toto azoza Cuma Toto mwari Cuma Toto azoshikejo précisément azoshikejo kubera urumva yariko arakina ijya World Cup ama qualification World Cup mu gihugu ciwe ca Congo bahejeje dimanche. Ego Cuma zo turi kumwe kuvejo. Ego nibaza mu mwaka weze mwatwaye igikombe ego ni vyakunze ko muja musohokera igihugu muri OTB n'ibikira. Est-ce que uno munsi la direction vous a convaincu ko bishoboka ko nimwatwara playoffs tuzobona Dynamo muri OTB? Nibaza yuko twebwe akazi badusavye equipe akazi dusaba ca mbere nuko club twogerageza twayiduzama tweshikana kibanza ca mbere turabizi kandi turazi cyo turagwanira twese turazi yuko tugwanira yuko dushobora go representer igihugu nivyo twese twifuza twe tuzokora akazi twatum. Nibaza yuko ababirongoye nawe nyene babikora biraba nibaza yuko nawe nyene bazoshobora bagerageza bashiremo ingufu kugira barangura ivyo badusavye dukora.
akajambo kamwe ku bakunzi ba Dinamo bitege ikimuzi penshi. Bajya barabizi ariko akundira amanda bivuga dukeneye ingufu zabo bajya ni 6e joueur bajya nk'umunsi wose baca dusinzira natwe bajya bari hajya vraiment baraturemesha ubu cyo no bemerera nuko ni kwa kundi nyene tuzotanga ingufu zose dushoboye hanyuma byose tubikora ku bwangu ko nama nabivuze hama tugerageze turabe yuko twotahukana ico gikombe naho bitazoroha mugabo tuzokora ibishobotse turabe ko twoshobora kugitahukana. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane gose. Ya ngaho nyene mu gwa Dinamo twaje kwa twegera kandi Etienne Tamitong ni umwe mu bakinyi novuga ngo ni sinzi ngene bivuga ni umwe mu bakinyi bivuga ngo bereye cyane mu gwa Dinamo ni umwe mu bakinyi b'abayitranje bakinye imyaka 3 hano muri saison hegire bakayikina yose novuga ngo bakina saison hegire ndetse na playoffs imyaka 3 iheze bona ko yabaye deal nziza cyane ku mugwa Dinamo umushaka kuronka uno Etienne Tamitong nuko tumwumvirize nawe nyine atubwiye uko baje kuba bategura zino playoffs. Ikindi kibazo nuko umugwa Dinamo mu mwaka uheze babaye abambere babaye champion ariko ntivyakunze ko baje gukina road to ABL bivanye n'ibihano bariko umugwa Dinamo twaje kuba tubabaza yaba Joris yaba Etienne Tamitong mbega abarongozi umugwa Dinamo bo barabahumurije ko uno munsi bishoboka. Inyishu muraza kuyumva ni reka tubikore dukore ivya mbere ibindi aturaza kubirindira reka twumvirize Etienne Tamitong. Ok, bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de préparer les playoffs. Vous pouvez nous dire un peu de mots comment les préparations s'effectuent ici chez Dinamo? Ouais, je pense que la préparation se déroule bien. Nous sommes dans les derniers peaufinages, on travaille tous les jours, on travaille les derniers réglages. On essaye de mettre en place les tactiques et les consignes du coach. On est dans les derniers réglages et l'ambiance est plutôt bonne enfant. Oui, c'est ta 3e saison ici chez Dinamo. Est-ce que tu vois la différence entre cette saison et les 2 saisons précédentes? Bon, je vais dire que je ne vois pas vraiment de différence parce que le noyau reste le même. C'est pratiquement les mêmes joueurs qui sont là depuis l'année dernière et je ne vois pas la différence. C'est pratiquement le même groupe. Il y a des joueurs étrangers que vous avez amenés cette saison pour les playoffs. Il y a Thierry Sagna qui est venu pour la première fois chez Dinamo et Baji que nous avons aussi vu. Est-ce que vous pensez que ce sont les bonnes recrues qui étaient nécessaires chez Dinamo? Déjà, je pense que si l'administration et le staff technique sont allés vers eux, ça veut dire qu'ils ont déjà eu à observer les manquements que le club avait besoin. Et s'ils ont porté, s'ils ont misé sur eux ou s'ils ont jeté leur dévolu sur eux, ça veut dire que c'était pour venir combler les manquements qu'on avait déjà. Donc, si l'administration allait vers eux, forcément, c'est un bon renfort parce que moi, du coup, je fais confiance au staff technique. Lors de demi-finale, vous allez affronter Tigers. C'est une équipe que vous avez bâtie à l'aller comme au retour durant la saison régulière. Et vous êtes convaincu que vous êtes favori contre les Tigers? Non, favori ne veut rien dire. Tigers, c'est une très bonne équipe. On est les champions à titre 7. On est là pour travailler dur. On va travailler pour corriger nos erreurs et on va tout donner. On va tout donner pour conserver notre titre. Dans la journée d'hier, c'était lundi, nous avons vu votre club rival de tous les temps, Urunani. Ils ont annoncé les recrues pour les playoffs. Je pense que vous les avez vus aussi. Oui, j'ai vu. Est-ce que vous n'avez pas peur par rapport à ces recrues qu'ils ont annoncées? Non, jamais peur. Tout au contraire, nous sommes très impatients, très excités. On espère qu'on va pouvoir vraiment donner du beau spectacle au public qui vient toujours nous soutenir. Donc, on est juste impatients. L'année passée, vous avez gagné le titre, mais ça n'a pas été possible que vous représentez le Burundi dans la lutte sur ABL. Est-ce que vous êtes convaincu que cette saison, la direction vous a convaincu que cette saison, ça sera possible? Je ne peux que dire qu'on l'espère, on le souhaite. On le souhaite vraiment de tout cœur qu'on pourra représenter le Burundi cette année. C'est tout ce que je peux dire. Je pense que la direction fait de son mieux pour que ça se passe. Donc, on espère vraiment. Durant ta première saison, vous avez perdu le titre contre Urunani. Durant ta deuxième saison, vous avez gagné le titre contre Urunani. Et c'est ta troisième saison cette année. Est-ce que tu ne penses pas que cette loi d'alternance va encore s'appliquer à Urunani? Non, loi d'alternance, c'est vous qui l'avez créée. Loi d'alternance, ça ne veut rien dire. Ils ont gagné une fois, on a gagné une fois. Ce n'est pas une loi. On est là pour défendre notre titre. On va donner le meilleur pour défendre notre titre. Et forcément, le meilleur va gagner. Et moi pour les fans de Dinamo. Que dire? Ce public qui est magnifique, merveilleux, qui vient toujours nous soutenir. On vous aime, venez nombreux, Ishaka. Nuko reka twigire hepfo gatoyi hano hepfo ya Entente Sportive tuje kumugumya niho umugwi wa Tigers usanzwe ukorera imyimenyerezo. Umugwi wa Tigers nuvuga ngo hari impinduka zitari nke zaje kuba ziba. Umugwi wa Tigers twabonye muri saison hegire nibaza ko mwabibonye
bari bafise abanyamahanga bagira kuri batatu ari Jonathan Monze, David Ororo ndetse na Paul Elenki, n'abakinyi batatu b'abanyamahanga umugwi wa Tigers wakoresheje muri saison régulière. Muri playoffs bongeyemo abakinyi babiri ari Mohamed Doumbouya muamuzi yaciye mu mugwi w'urunani yahora mu gihugu cy'u Rwanda muri UGB, ndetse na James Ametoy nawe nyene ahora mu gihugu cy'u Rwanda muri UGB. Urabona ko ni numwe mu bakinyi bashobora kuba bigenje neza bagize saison nziza cyane muri Rwanda Basketball League. Nibaza ko ashobora no kuba ari muri bamwe bashobora kuronderwamwo MVP wiganwa n'icaro cyane mu cy'u Rwanda. Urabona ko n'abakinyi babiri beza cyane muri mugwi wa Tigers. Twaje kuba tubagendera ku munsi wa kabiri, no twaje kuba tugendera mu nyemezo yabo. Barafise umumenyereza Dumbo, nibaza ko mubizi Original Iragije, ariko yaje kuba amagara atamukundira aza kuba aje mu bitaro. Nibaza ko ashobora kuba yarakize bukiye buka, ariko aratora mitende. Mugabo twahasanze witwa Jano, niwe yari umumenyereza assistant, yari entraîneur assistant wa Dumbo, niwe yari umumenyereza, niwe twahasanze, niwe twaje kuba tuvugana. Ariko ku munsi w'ejo twaje kuba tubona umugwi wa Tigers wanonsa umumenyereza mushasha azoza gufasha Tigers muri playoffs. Ariko twaje kuba tubagendera Jano ariyo akiri umumenyereza yarafashe mu ntoki ibikorwa vy'umugwi wa Tigers. Reka twumvirize Jano Karabe. Turabona ko bategura playoffs mu Tigers ego mwabonye saison régulière ngene yagenze, muri rusange ubona playoffs biko muzitegura gute hano muri Tigers? Two turitegura neza ko harabo twarondeye bazoza kudufasha turavye saison régulière kuntu yagenze mu poste twari dukeneye ko abantu majambo make two twitegura neza. Uno twasanze wavuze ko mu coach assistant coach principal twarumvise ko amagara mu kise gatoyi. Est-ce que tuzoba tuzomora muri playoffs canke nimwebwe muzobandana na Tigers? Coach principal nibaza yuko amagara ariko aramera neza buke ama nibaza yuko bidahindutse ashobora kuzoba ari kumwe natwe. Hanyuma muri uno mwanya nije niko ndategura umugwi, hanyuma ngiye azoba hari tuzofashanya kugira twame tukora. Mwaragize amahafor muri azoza muri playoffs, mwotubwira amazina yabo, eske baramaze gushika baratanga ibimenyetso? Ego haje abakinyi babiri nkuko tuvyemerewe. Haje umukinyi yitwa James, hari n'undi yitwa Doumbouya igeze gukina mu runani. Nabo bashitse bazoza gufashanya n'abari basanzwe bahari. Baratanguye imyimenyerezo? Ego baratanguye imyimenyerezo two turakorana. Muri playoffs n'abakinyi batatu bazo bari mu kibuga ba étranger na babiri b'abaroko. Eske muravye niveau y'abajero ko mufise mubona bafise niveau yo gukina playoffs? Ego abakinyi barasanzwe bakina saison régulière b'abarundi bari bahari b'abaroko, zoca baza gufashanya nabo ba étranger bazoba baje. Ndabona ko bimeze neza cyane. Ego ni equipe ya Dinamo, nibaza ko musanzwe munayizi mwarayibayemo igihe gitari gito. Muravye na saison régulière bagize, ni champion ba saison régulière, ni champion en titre ba championnat mu Burundi. Murafise ikizere ko Tigers ishobora gufeza tombe Dinamo equipe ya Batubwiye? Urumva equipe ya Dinamo icambere cyo no kubwira nuko ni equipe ikomeye, ni equipe imenyereye amahiganwa nkaya, ni equipe nkuko yagiye kubivuga yabaye ya mbere saison régulière. Two turitegura turabe aho bitagenze neza igihe twakina saison régulière ya twakosore, hanyuma twameliore kuri nozenya kuvyo twoba twarakoze vyiza. Cyizere kirahari. Abafana ba Tigers bitege ivyiza kuri Tigers? Abafana ba Tigers ndabijeje yuko bazobona umukino mwiza, baraza baze gushikira equipe yabo. Two turitegura neza kandi bizogenda neza. Turagushimiye. Murakoze cyane. Ngaho nyine muri Tigers twarashoboye kuvugana na Clark, dushime Clark, umwe mu n'umukinyi akinye isazo yiwe ya mbere mu Burundi, kandi baza ko yagize prestation nziza cyane muri Tigers. Muri antunga pana mu runani yaje ava mu runani aja muri Tigers, yagize prestation nziza cyane muri Tigers. Ni numwe mu bakinyi bafise novuga ngo experience ya playoffs mu mugwa Tigers. Imyaka 3 yose yaramaze mu runani, yose yarakina izo playoffs, umva ko afise akabuye k'abagabo muri playoffs. Niyo twaje kuba tugana na nyene aratubwira ko aravye ambiance muri equipe, aravye amahokitma baje kwabagira ikizere kihari ko umugwi wa Dinamo novuga ngo bazoha akazi katoroshe muri zino za semifinals muri playoffs. Twumvirize Clark dushima. Turakora mukije? Uramukije cyane. Twana ko murategura playoffs muri Tigers.
uno musora bimeze gute imyiteguro imeze gute mutagaza aho imyiteguro igeze turashima sigaje iminsi itari mike ariko nk'aho ibintu byose twabishyize ku murongo turindiriye hagera bone equipe yawe nshasha watanguranye n'iyi saison hegire rero avyene yagenze ukaba uzigere playoffs ziba zimeze urabona ko Tigers ifise niveau yo gukina playoffs ego ndibaza cyane ndanabishigikiye ko ifise niveau kuko ntawugera muri playoff adafise niveau biragaragara ko tuyifise ko dushoboye no gushika ku bindi abantu benshi batibaza ko twoshika ariko byose ni mu mupira birakunda kuri nibaza ko muri playoffs hariho facteur ya experience ikora cyane uravye waramaze imyaka ingahe mu runani ukina playoffs ariko mu barundi bari hano dufise abajedoko nibaza ko benshi ari bashasha muri playoffs est-ce que ntubona ko experience mu baruko izoba ikibazo muri Tigers karimo sino bihakana karimo kuko harabayikinye ubwa mbere hari n'abamaze igihe bakina ariko batari bwaronka amahirwe yo gukina playoff nikobura kuri experience ya Dynamifis ariko nibaza ibyo birakora ariko nibaza ko ari ukubashira en confiance ama tugakorera hamwe ndibaza bizogenda neza uravye amarokisma mwagize abajeri babiri mwongeyemo muri effectif nako nibo bari bakinewe cyane hari ico bazofasha Tigers kuri ibyo je umwe twarakinya ni Dumbia ndazi cyashoboye hama kuri ibyo bya recruitment nibaza ko ari staff yaravye zikeneye bivanye n'ibyo bashaka n'ama strategy yabo urumva kuri ibyo duha confiance staff yego nibaza ko bakoze ibyo babona bidukwiriye bituma dushobora kugera kure uravye abakinyi mufise uravye effectif mufise entre mamaze kugira muri mwebwe murafise cyizere ko mushobora gutsinda Dinamo yego jewe reka nivugire personnellement ndagifise ama n'abandi uko tu répondre ama entraînement ndabona ko harimo ishaka kandi ndabona ko tuzokina turagushimiye ndabashimiye nawe nuko turangirize muri Kirne umugwa Kirne hariya kuri terrain parquet niyo basanzwe bagirira imyimenyerezo ariko ntitwashoboye kubasanga mu myimenyerezo ariko uko biri kose twashoboye kuvugana n'uwitwa Arsene Furanzima umumenyereza w'umugwa Kirne n'umugwa Kirne nibaza ko yabaye surprise y'umwaka muri ABL muri saison higire ni equipe yaje kuduga muri première division yaje gukina première division ibanje gukina barrage yo kudakoroka urumva ko ari exploit ikomeye cyane ku ruhande rw'umugwi wa Kirne nuko byose twatubikesha n'umenyereza uwitwa Arsene Furanzima eka tunamwumvirize agiye akatubwira uko biteguriye uno mugwi w'urunani muri demi finale n'umugwi wa Kirne ubona ko match bakina n'umugwi w'urunani yaba Fazare muri saison higire yari match ikomeye difference amanota atatu gusa phase retour niho ubona ko umuguru nawe wagaragaje kudomina Kirne difference amata 11 match yose ariko no munsi muri Kirne ikizere kirahari kandi igikwiye cyinshi cyane yuko bashobora gutsinda uno muguru w'urunani reka twumvirize Arsene Furanzima turabara mukije naramutse neza ego umugwa Kirne ni umuguru bwo ngo abaye surprise muri iyo saison hegire muri ABL umugwa waje gukina championnat ubanje guca muri barrage uza guheza saison hegire uri mu France ya gatatu nibaza waheruka kera mwavyakire gute muri Kirne muri usanga novuga ngo wabaye umunezero cyane gose kuko twarabonye yuko ingufu twashizemwo dutegura iyi saison zoba zarapeye bavuga gutyo zoba zarishuwe zitabaye impfa gusa rero novuga ngo kabaye akanyamuneza cyane gose mugaka kandi tukanezerwa tunibuka yuko igikorwa kitararangira tegerezwa kugerageza gushika kure hashoboka ego playoffs muko muzitegura gute playoffs turiko turitegura neza kuko turarembeje imyiteguro imyimenyerezo irabandanya ku munsi tubandanya tugira ama entraînement rero novuga ngo muri rusange turiteguye neza turarindiriye kubona ico bitanga mu kibuga ariko aho tugeza turabona yuko turiko tubitegura neza ego uno muturavye effectif y'umugwa Kirne cyane cyane dufatire ku ba joueurs locaux ugiye kuraba turese Harvey yose experience ya playoff muri Dinamo na we muri Kirne avant abandi bakibona ko benshi basa n'abashasha nibona ko iyo market experience izokora ku mugwa Kirne manque d'experience irahari mugabo kandi nizera yuko ubuto bwacu butazotuma tudashobora gushika aho twifuza gushika nivyo harimo benshi batamenyereye batari bafise experience iyo niveau hari abavuye muri B hari abavuye mu yindi migwi batari bwigere bakina muri playoffs
rero novuga ngo ni kimwe ariko twama tubona ama surprise nkayo. Uno mwaka dufashe muri NBA ekipe yakinye le finale nubwo itayitwaye, yari ekipe atabakinyi barenga babiri bari bamaze kubona niveau ya playoffs. Rero novuga ngo ntituzokigira icitwazo, ahubwo turagerageza kugira ngo bibe inkomezi, tubihinduremo inkomezi, tuvuge tutireka ubu buto bwacu nabwo tububyaza umusaruro mu buto bwacu, turabe ko twushaka kugera kuri irya nivo. Nuko ndabibona. Mwotubwira abakinyi bashasha mufise aba étranger hemewe 5 muri playoffs, mwotubwira étranger 5 muzokoresha no mwaka muri playoffs. Twongeyemo abakinyi babiri, umwe ni mu poste 5 yitwa Amadou Sila ava mu gihugu ca Côte d'Ivoire, cyo kimwe no mu Combo Guards poste 1 na 2 yitwa Zakaria Mohamed, rero nawe nyine ava muri Côte d'Ivoire. Rero nibaza yuko nabo bahari baje gufashanya n'abandi bari bahasanzwe, aba étranger 3 n'abaloko bandi bari bahasanzwe. Ego yamubwiye ukina n'umugwa w'urunani muri demi finals, nibaza ko ari test ikomeye cyane. N'umugwa batsinze match ari na match retour muri saison régulière. Est-ce que murabona ko muri kene murizeye ko bishoboka gutsinda umugwa w'urunani muri demi finals? Nibaza ko birashoboka, ntibyoroshe mugabo ni igikorwa gishoboka cyane gose, kuko nibaza yuko twe natwe cyo twitegurira no kugerageza kugira ngo dushobore uretse match ya retour baba baradutsinze difference niniya, bagashika kure match ya ale twasa naho tuko turakina armes égales. Rero novuga ngo ntibyoroshe, sinovuga ngo ni igikorwa coroshe, ariko birashoboka. Nizera ko bishoboka, ni naco gituma turiko turakora kugira ngo turabe yuko uko bishoboka, turabe ko twobihindura realite bikagaragara. Ego ni umugwi wa Kerne twaje kuba tubona uno mwaka avec les bonnes performances baje kuba berekana. Abafana ba Kerne barasuye kuboneka kuri tele, baza bambaye impuzu za Kerne. Hareze igihe tutabibona, mu babwira akajamba kaye muri playoffs bo kwitega iki ku mugwi wa Kerne? No babwira yuko ico no basaba abafana uko bo bandanya badushigikira, kuko si igikorwa coroshe na buhoro buhoro, kandi hazoba hakenewe abantu bose. Runani ni ekipe ifise abafana benshi, natwe ubwacu tuba dukeneye abacu kugira ngo badufate mu mugongo, batwereke yuko naho ibintu bitaba biriko biragenda kumbura uko babishaka cyangwa uko twese kubishaka, baguma bari kumwe natwe, atari babandi banezeranwa natwe gusa ngo nukora ko twatsinze. Rero novuga ngo ndabasabe igihe cyose biriko bigenda neza badushigikire, n'igihe bitariko bigenda uko tuvyifuza badushigikire, kugira ngo dufashanye gushika kwihangiro twihaye yuko twobona dushitse muri finale, kandi tukanashobora kuba ba mbere. Birakoregwa, bisaba ingufu nyinshi, harimo n'iz'abafana nyene mu kudufata mu mugongo mu buryo butandukanye. Je narakwikenye saison hegirere match za Kerne zitari nke, nibaza ko wari umumenyereza benshi bamwe bakosteta cyane ama decision y'abarbitre, wana ko ni arbitrage ivuga ko ishaka kubiri hasi. Musaba iki kuri kuruhande rw'abarbitre muri Zimbabwe cyane? Kimwe mu byo twasabye nuko ko tugiye kwinjira mu match akomeye, kimwe mu bintu bashaka kudufasha bakadufasha kandi baravyemeye kandi bazobikora, ni kugabanya le nombre y'abarbitre, bagafata les plus expérimentés, kandi ico baratubwiye ko bagiye kugikora. Hanyuma yakiyongeramwo kuba bazokarihirizwa ubwenge, kandi ico naco kizobaho, kuko imbere yuko saison playoffs zitangura hari umu instructeur w'umunyamahanga azoshika akaza akabagira, kandi azobafasha n'igihe bazoba bari mu match, muri aya match ya demi finale. Umu instructeur akama ariko arabakompanya igihe cyose abafasha kugira ngo bameliore niveau yabo. N'umu instructeur dusanzwe tuzi akorera FIBA, kandi novuga ngo twiteze yuko ibintu bizogenda neza, arbitrage izoduza niveau nayo, kuko n'urugezo rw'inkino nabwo rwaduze. Turamushimiye cyane. Murakoze cyane namwe. Nuko niyo migwi twashoboye kuba tugendera, ariko imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu twarashoboye novuga ngo hari ingendo dusigaye dufite muri Look Media, mubona ko dusigaye twegera abantu
b'inararibonye b'abakurambere muri basketball kugira ngo batuganirire ibintu bya basketball. Twaje kuba twegera uwundi mukurambere ni witwa Christian, nibaza ko mumuzi, ni umukomiseri muri FEBABU kandi ni komiseri international, yabaye arbitre international imyaka itari mike, uno musi ni komiseri international kandi ni komiseri hano muri FEBABU. Nibaza ko ajejwe n'abarbitre usanga yuko aterera. Twari ko tumubaza aragira icyo avuze, aragira icyo asabye FEBABU, aragira icyo asabye abarorezi b'imigwi, aragira icyo asabye imigwi ubwayo kugira ngo zino playoffs zigende neza. Eka tumwumvirize. Playoffs zigiye gutangura uno munsi, nikiye ubona vyogenda gute kugira ngo playoffs zigende neza ku bakinyi, ku bahagarikizi, ku barorezi, mubona vyogenda gute umwe wese uruharaguye n'u Rwanda? Urakoze kumbaza ico kibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko amatwi ansumira imigwi y'abigeme canke y'abagabo irashira mu buryo bwinshi cyane gose, uburyo bwinshi cyane gose, kuko bajya abanyamahanga mubona baza ntibaza kubusa, n'abarundi basigaye bitanga cyane. Amatwi ansumira harimo bafise agashara kisununuye. Iyo rero umaze kuba umusifuzi cyangwa umukomiseri, utsa kuba uzi kuje nk'umushinga ntahe uje gutunganiriza abantu. Icambere nagomba kubanza nsabe nshimitse barumuna banje b'abasifuzi na bene wacu b'abakomiseri, tumenye ko tuje mu bihe bikomeye, aho baje kurondera umugabo ninde, kuko urazi ko imigwi yamipfa ubugabo. Rero vyonjohera nkamwe barumuna banje b'abasifuzi bo kwitwara neza cyane gose, abakomiseri tukabandanya ko twahora akoye nagaciyemwe kuko ibyo byose twama twakebuye. Abasifuzi rero ndabasaba nti nimwitegure, mumenye neza ko muje munonotse, muruhuke, mufungure neza, muze mwaruhutse kandi mwasubiyemo amategeko, kugira ngo ejo mu kuvuza ikosa urivugije neza, urashobora kurivuza neza ukarehana nabi. Muze muzi ko muri concentre, uzi ico wavugije, kandi hagire ubizotera isoni abonye yihenze azokosora. Ariko kwihenda bize bishike gake cyane gose, mbere novuga nti nibikabe. Ariko kwara gutegura bene wacu b'abasifuzi, nibitegure ko n'imigwi iritegura. Ndiko ndumva ko imigwi iri kirasuma hirya no hino, haba mu bigeme canke mu bagabo, turiko turabona amasura mashasha ariko arashika, abakinyi bakomeye koko. Hari abakunda kuvuga ngo haje bigatana. Bagere rero bavuye hanze kugira ngo dushimishe imigwi yabazanye, dukwiye kugerageza gukora ku buryo bazoza gukora akazi kabazanye, tukabatunganiriza atabanje bangura. Hamwe umukinyi avuga ati narushijwe, nta musifuzi yabigizemo uruhara. Aho nako mpagara cyane gose ku basifuzi n'abakomiseri, kuko ariko rwego nsanzwe ndimwo. Naca mvuga nti ico nari guherako abajejwe federation ni barabe twitunganye, barabe katakibuze. Si vyiza iyo hagize ikintu kigakenerwa ukamenga n'urubanza rwaguteye utiteguye. Mu kuvuga ko playoff zizotangura kuri wa gatandatu, barayifatiye umwanya. Nizere rero yuko bashize vyose mu ngiro ku buryo tutoza ku kibuga tuburi cyankiriye. Ni gufashanya kuko turaba twese ko dusanga turi mu nzego za federation, dufashanya hirya no hino. Ariko rahanaga masaba umuntu wese azi ko ari muri federation yitange, kujya twitanze champion gahera, ubu tuje ku kanyuma ni twitange kurusha. Aho rero nari ko ndavunira akagohe abajejwe federation, mbe tworaba hariya canke hirya nta kabuze. Umwanya rero uwo kuvuga kabuze, bigwa benshi bikumva bene vyo. Nizere rero ko abajejwe ibisata hirya no hino bariko baritunganya, novuga nti nizere ko turiko turitunganya ku buryo ejo tuzogera kwitunganya umwanya warenze. Aho ncangaruka rero ku kindi gikomeye cyane c'abarorerezi. Icambere agomba manze nshimire cyane gose abarorerezi bo mu Burundi. Burya naho rimwe rimwe tuvuga ngo batugoye, iyo bataba abarorerezi turonka no munsi umupira w'amaboko basketball ntubugeze aho ugeze. Uno munsi ugeze aho ugeze kubera bajya abarorerezi nibo bazana uburyo. Bajya abarorerezi nibo bafata mu mugongo imikangara yacu, nibo baryosha urubanza, nibo batumya urukino rubiye. Muze muyumvire mbe nk'umunsi woza kora nk'imatch ya Dinamo n'Urunani canke Dinamo Tigers canke Tigers Kern, ata umuntu umwe ariko yayirorera, hari abasifuzi gusa. Twita umupira wa basket koko ngo warundi rukino.
rero nagira mpamagare abarorezi ko boza ari benshi cyane baze bafata mu mugongo kugira basanga babikore gusumba hajya kumbure mugabo babikorane ubwitonzi babikorane indero ku buryo imigwi yabo y'abigeme canke y'abagabo yovamwo hotsinda ubikwiye koko kuko muramaze kubona ko ahaye hahora haba nahatoye biraryoshe rero iyo urukino rwabaye ruryoshe kugira bavuze ingoma bikavaho yaba bakinyi yaba barorerezi baba abajejwe imigwi bakoze neza cyane ico ni ikintu gikomeye cyane namwe nshanda bagaruka ko mwebwe nk'abamenyesha amakuru ku buryo uno munsi basketball ahiri kiragera ni kubera namwe mwebwe mwabigizemo uruhare rukomeye cyane gose abahagarikizi abamenyesha amakuru nagenda bashimiye ku batwe kanje mubandanye muvuga basketball muvuga sport en general mugabo basket muvuza murenza ko gatoya kuko muravye ahigeze irakwiye gufatwa mu mugongo koko kuko iyo muje ngaha mugafata amasanamu iyo muje ngaha mugafata ibiganiro mu batanga ibiganiro kumbure benshi barahanura hajya muhanura rero birafasha ugwaruka rukiri ruto kumbure ejo canke ejo rukazokora rukina rukona umupira w'amaboko basketball kandi bakina bazi ko ari urukino rushira imbere amategeko hanyuma nkifuza ko mu myaka iza hazogera kumbure aho usanga ata ekipe yo mu Burundi ja gusuma hanze byonjohera bibaye nko myaka 3 canke 4 aho usanga basigaye baza gusumira mu Burundi gusumba uko bibaho no munsi kanatsinda no byaratanguye kuko uravye abakina playoff mu myaka 2 iheze uno munsi hariho abariko barafasha imigwi yo hanze byojyoha rero iyo ubonye imigwi yo hanze iza gusumira hano kuko biraheza bigaza gufasha igihe equipe nationale umugwi nserukira gihugu ugiye gusohoka uca wikora kuri babana babarunki hanze bakaza gufasha aba basigaye kuri iki kigo ca département de sport no mu bibuga vya ruguru bitandukanye nibaza ko muri rusangi kugira playoff zizegene neza bisaba kwitanga muri twese hava ku barorerezi hava mu bakinyi haba mu bamenyereza haba muri ucankuri yaye tukamenya ko dusiza gufashanya mu kibuga twasa gufashanya kugira ngo umupira ugende neza cyane nabajya baza baje umutekano tukaborohereza ntibibe ngombwa ko bakoresha inguvu baba baje gutunganya kubera niyo umuntu aryohewe hari gusanga yinjiye mu kibuga atateza kwinjirayo ugasanga kamuciyemo niko gufashanya rero navuga burya no mu mategeko ya basketball cyitwa mécanique d'arbitrage baravuga yuko igihe iyo migwi yose navuze hatabaye ico bita collaboration gufashanya umukino ugenda nabi nashaka rero nsabe umuntu wese araza ku département de sport aze arorere aryoherwe afate mu mugongo umukinyi umugwi wiwe ariko abikorana bimwe dukunda kuvuga indero bimwe twita fair play hatagiye mu fair play naco twatwo turakora kuko ntituje mu ngwano twatuje mu rukino aho dushaka ko urukino rworyoha ruryoshwa n'abakinyi rukajyoshwa n'abarorezi rukajyoshwa nanone n'abasifuzi bavyigenjejemo neza aha ngoma ndagaruka ko kuko birababaje iyo bishitse match igahera babonye kubera umusifuzi kanaka ivyo rero tubigira ikizira nibikabe niho muzoza mubona rero umupira w'amaboko wateye imbere maze ejo hatsindisha nkiriya kuko uravye ko bariko bariyubaka nibaza ko no munsi atayigiye ivuga ngo nzogenda muri finale hari gihe twotangara uravye ko bariko barasuma ariko akawowe reka ntibiturabacana twe nawe reka turindire ikizovamwo ariho nkavuga nti nifurije imigwi yose kwigenza neza hama nifuje yuko uwo twara playoff haba mu bigeme canke mu basore ko yoba wabikoreye koko ko yoba uwabikoreye ko yoba uwarushije abandi habura nawe hagatsinda umwe ntangwa nazo bajemo ariko uzoba yatsinze bose bazamushikira bavuga ati wabikwiye nuko naza ko ikiganiro cyacu twokigarukiriza hano kuri uno umunsi usanga ari ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana ubandaye mubana na Rock Media mu makuru y'inkino atandukanye ya basketball cyane cyane muri zino playoffs ama highlights atandukanye y'inkino zitandukanye n'ibindi bitandukanye mugire aho muba mubaho nawe.